naho gitoye umwe azoba ari watahukanye radio mutagitoye naho turahamagara abandi 10 bagerageze reka rero nagomba gusaba mugenzanje abanze basomere ico kibazo. Kirumara afise abana ndwi batanu muri bo bavukiye rimwe babiri banyuma nabo nyene na mahasa muri abo bana bane ni bazima barakomeye neza babiri nabo barumye baraturagara ubundi nawe arasara. Kirumara ninde? Sigura. Mama. Ego me mwari mwamaze kumva muri ico kibazo tangura we izina ryawe. Nitwa Nzokirisha Kare. Oya gerageza kuvuga ko byavuze kare. Nitwa Nzokirisha Kare Nova. Nibaza ishishiri yuko yo bari nyoni. Kirumara ni nyoni. Wewe nawe Je nani baza ko izina ryawe ikwa Imana Ronjini. Cyo genda baza ko coba ari giti. Cyabaza abana cyabuze imivyaro 5 imwiruma yindi iraturagara. Mufasoni oya jewe ndashimiye Imana yampaye nibi. murakoze murumvise rero bamwe batatu yuko batanu mashoboye kwishura neza kibazo cyose mwese mwari kudushima dutatu twiza nibaza ko mwashimye yewe ntiyikora. Ego Revocato ndashimiye radio televiziyo y'u Burundi yampaye isuka n'ureta n'ibitenge mbere je hongiza n'Imana nzoca ndagitanga kuri kado yakomeye uzogihande nzomuronde twabonye Imana Ronjino shimisa mbizi y'Urundi tugende ngaha gatsinda ikaba impaye ureta n'igitenge n'ipido yo kuvoma amazi abagitenge cyangwa gicira umukenyezi abanifuza ko yoguma itugendera. Ego mena umufasoni Ndashimiye televiziyo y'u Burundi yatugendeye kubera ndose ipido yo kuvoma amazi n'igitenge n'isuka. Ego murakoze rero mwebwe mukinjure mukanya tugira turondere abantu 10 baza kugerageza kwishura ico kibazo abo 10 rero nabantu dutora muri mwebwe atanumwe yigeze aronka kanya ko kwishura abantu 10 twifuje yuko boza kugerageza kwishura ikibazo cyane ni mwe batatu ba mbere ngaba bari imbere yacu nabo tugomba kuba akanya bishure cya kibazo cyane ni abajya batatu nagomba mugabo abasubiremo rimwe nabo bari mwacumvise mwumvirize rindi rimwe. Kirumara afise abana ndwi batanu muri bo bavukiye rimwe babiri banyuma nabo nyene na mahasa muri abo bana bane ni bazima barakomeye neza babiri barumye baraturagara ubundi nawe arasara. Kirumara ninde? Sigura. Kirumara izina ryawe Jenny twatwizere Chantal nkaba niyumvira icyo kintu. Kirumara ninka abo bantu nabo babiri bumye n'amahembe abandi bane n'amaboko n'amaguru ubundi umwe asara n'inzenga. inzenga niki Inzenga nyene y'inka. umurizo witwa nde? Twizere Chantal. Twizere Chantal rero niwe aciye agitora. Tuyizere Chantal ariko aratamba iyo radio aronse Chantal iyo nyishu utoye abambere yabananiye wari usanzwe ukizi Jena inacyumvise wari wacyumvise Je nacyumviye ku banyeshure twari kugamya ahantu turiko tuvugana nyene utugani batuvuze ndacyumva. wari uje ukizi rero ego mbe nicyo gituma yasiguye neza ateye abana bakomeye bane n'amaguru n'amaboko y'inka abo bana b'amasa nabo bumye baraturagara ati n'amahembe ati uwo nawe asara n'inzenga niko babita ino n'umurizo w'inka aragitoya atwaye ya radio nziza cyane ikomeye iramba ngira ngo nawe yaranezerewe. Uranezerewe? Ewe cyane gose. Ego mbere ahubwo nibasabye akaririmbo mu mpenambe nibaguhe ucutamba utahura
nuko rero igikino tumanira umutari wo kibera hano muri zone Gatsinda komine Mwumba intara ya Ngozi hano kigarukiye banyagihugu muri zone Gatsinda turabonanye